bamvuje kuri 2,420,000. Niri yatanze amafaranga 2,400,000. Yatari kuba Natacha ibyo byose je sinari kubaho. Yatari kuba Natacha. Pole sana brother. Pole sana Frank. Ubu sinambuka. Usingenda man. Maze ikintu c'amezi 2 yose ndi muhira. Udashobora guhaguruka. Ashobora guhaguruka. Natacha arakabaho kandi arakabaho. Imana izomufashe. Izomushikane kubyo ashaka gushika. Aho ashaka gushika azuhashike. Je Natacha ndababwigije ukuri. Natacha je ndamufata nk'Imana yanje. Ko umuntu agutangira amera nkayo umuntu sumuntu asanzwe kuri inose. Cyituma namambwira abarundi kira misi yose. Natacha n'umuntu Imana yatuzaniye ngaha kugira ngo afashe abagwaye n'abarushe n'abaremere. Nyama gusa abantu atavyo baramenye. Natacha kuvyukuri n'umuvyeyi w'abavyeyi. Na undi muzopfa muronse ngaha muri kukuri inose atari Natacha. Mama ndagushimiye Natacha. Warakoze kuri kwimana warakoze mama. Pole sana bro. Reka witwe la boss. Reka witwe Natacha. Reka witwe la Noma. Reka witwe umuvyeyi w'abavyeyi kuko uri umuvyeyi. Pole sana bro. Uzokwamura umuvyeyi Natacha. Uzokwamura umuvyeyi w'abavyeyi. Ngendera ku mabekile. Sinyikora kandi ndicaye muhira ariko nimwumvira ati kazi karaheze no. Ninakira nzosubira ku kazi. Kanshimira abantu bose bamfashije. Mama wanje yaranyitayeho, shangazi wanje yaranyitaho. Chef wanje ndamushimiye waranyitayeho uramfasha byinshi. Kanshimire abantu bose. Kanshimire na Kiss Swift. Umugenzi wanje yanyitayeho. Yaranyitayeho kabisa nzomushimira arakoze. Oh yes, 1, 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagatse rero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is the gentleman. Kora subscribe rena kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news kuri kamera uri kumena Airfage Carf. Niwatuma image igushikira imeze neza cyane. Niwatuma sound uyumva imeze fresh sana. Yesa muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho. Uno munsi rero twagiye kuraba umwe mu bantu bavuga yuko ubuzima bwiwe butameze neza. Abeshi mwamuheruka hakomeye havuga ibi nabiriya. Ariko uno munsi nombwira neza yuko ubuzima bwiwe butameze neza cyane. Aho no kubwira neza yuko yatswe kwitaba Imana adashobora guhaguruka ngo ahagarare uno munsi. Bega vyagenze gutwe yavujwe nande ni Natacha la Noma la bossi yashoboye kumuvuza amafaranga ari hejuru y'imiliyoni 2. Urumva neza yuko hari ikintu kidasanzwe ni ikintu kitokora buri wese. Niyo mpamvu mubona gicaye ngaha nubwo adashobora guhaguruka ariko kuba agihari Natacha la Noma abifise mu ruhara kuba Frank akiri muzima. Frank bite sawa meze neza ego amakuru bro kebuke egereza micro brother ihangane tuganire bakozi ba Loy TV. Ntibikunda ko anavuga ntibikunda ko hagarara agenda kuri bekiri yahagaze ariko brother I'm sorry sana kugira ngo tuyage gato kugira ngo hari beshi fuza kumenya mbega nike kicari gitumye upfa byemeze gute. Tukiri ngaho nyene brother yiranje basuna mukiza kunze ba Loy TV bro. Frank ni bitu gani man? Ndabwiza kunze ba Loy TV bas brother. Pole sana kwanza bro. Frank, pole sana brother, you know.
bakozi ba Loy TV ntago biba byoroshe kuvuzwa n'umuntu atakuvyaye akakuvuza ku mafaranga arenga miliyoni 2. Urumva neza yuko ni ibintu bitopfa gukora uwari we wese. Nkitangwa nakubwiye ati kuba Frank akiri muzima, kubona yicaye ngaha Natacha la noma la boss abifisemo uruhara. Iyo hataba Natacha ndemeza neza yuko Frank atakibabarizwa kwisi y'abazima. Frank umeze neza ariko bro? buke Umerewe gute brother? byukuri meze neza. Ariko amagara yanje nameze neza cyane. Ariko kubw'Imana narabashije kubaho kandi n'ubu ndacyariho. Kandi ndazi ko Imana izobikora cyane gose. Harako badukurikirana bacyifuza kumenya Big Frank ni kihe kintu cyatumye umera guca, kuko benshi baguheruka uca kuri Loy TV ukomeye umeze neza. Hari benshi baza kwibaza ngo na mabase bakuzi ba Loy TV nta base irimo. Frank uno munsi nashobora guhagarara, ntashobora guhaguruka, amaguru yiwe nta nguvu afise. Muruva neza yuko no mu kuvuga ntago vyoroshe kugira ngo avuga, ariko ndagusabye wiyaranje brother, ushiremo energy kugira ngo tuyage hama kugira ngo ibintu bigende neza brother. Hari benshi bace bazati mbega byagenze gute bro? Ni histoire ndende kuko ni ibintu naje no atabyo ndatahura, ntabyo ndafata neza kuko nako ndakora ariko akazi kanje ka misi yose kuri Hotel Club de Tanganyika niho nsanzwe nkora. Umuvyeyi Natacha, mama Burundi, la boss wanje, ujya ndamufata nk'Imana yanje. Ko nukuri ndamufata nk'Imana yanje. Shake muvyanke muvyemere, je ndamufata nk'Imana yanje, ndabisubiyemo, ndabishingana. Natacha Burundi ndamufata nk'Imana yanje jewe. Pole sana brother. Frank, pole sana man. Ndiko ndakora. Ndibuka yari tariki 19 tukwa kangahe z'ukwezi kw'icenda. Yari saha 4:30 z'agatondo z'ijoro. Z'agatondo 4:38. Uko nari meje kugira video mu kanya gato. Ndavyibutse intera gahinda, minera n'ubwo. Ariko ndazi yuko sote ndabihereto. Cyakenze gute none bro? Ndiko ndakora. Nariko ndategura ama legume mixed. Ni legume mixed irimwo haricot hamwe na carotte. Hamwe na ibitunguru na courgette. Nibyo nako ndategura, niyo twita legume mixed. Ndiko ndaziteka, ndazishira ahantu nyene dusanzwe tuziteka. Ko hari yadukoresha mikura ibintu byose dukoresha umuriro. Samakara no. Samakara. Je ndiko ndakora, ndazishiramwo, ngenda gutegura ibiraya twita pomme nature. Meje kubitegura, ngiye kubishira muri bemare yabyo bisanzwe bijamwo. Ndabihejeje cyane buka yuko nasize legume yuko zohava zishara, ko tuzishiraho 3 minutes canke 2 minutes cha tugenda kuzikurako. Rero je nari namaze guteba kujya kwihuta ngiye kuzikurako. Ubuyungiro nyene bubiri dusanzwe tuzishiramo, dusanga duteka n'amapate pate z'amaspaghetti. Rero ngiye gukuraho dufise akantu twita toaster. Dusanga dutosta imikate cloque monsieur, cloque madame. Niyo mikate bashiramo jambon, fromage, kumikate ukaca ushira kuri ka machine. Rero mpejeje kukagira
ngiye gukuraho za legume ndaziterura za legume ndazishira nyene ahantu dusanzwe tuzishira nimba ari satani nimba ari abaho bagomba bandoge sinzi nimba ari biki jemeje kuzigira ndazikuyemo neza icyakurikiye ngaho naba Benshi nabyo nigeze mbona mugaba makuru barayambwiye ko navyagenze byose baguye ko byagenze gute babibona bambwira ati yuko nkigikuraho izo legume ngo ari umuriro wavuye munsi uraduga niwo wandugije uranduza untera mpaka hasi wakudugije hejuru hamura kugarura hasi yes ngaruye hasi je ndagenda ngo buke buke ndagorora amaguru mpaka hasi rero abantu bo ku kazi kubera dusanzwe twifyinira twiterera blague biyumvira ko ari blague nyene ndiko ndagira kumbe ndipfiriye ndiko ndagenda mu nyuma niho abari kuri kamera baravye avuga ati ujya muntu arapfuye babibonye bari muri kamera surveillance niyo baciye batelefona babwira ati bana murabe neza uyo muntu yafashwe na sirko niyo baje kuraba basanga nta nguvu mfise nta ntege mfise nagiye jewe wese Imana yanje wavyuse wisanga he aho baravye bagize ukubasa amaboko ndaterera ino ifuro mukanwa ururimi rwasohotse hanze amaso arerembura hejuru niho baciye bangirira shabaranora kwa muganga abo dukorana baranshira mu muduga w'akazi banjana kwa Manyusi mu Kajaga banshikanye bababwira ati uyu muntu ntitubafasha yamaze gupfa bababwiye ko wamaze gupfa abagutwaye kwa muganga oya abaganga bavuze yuko wamaze gupfa babwira abagutwaye kwa muganga bamaze kubabwira ko wapfuye niho baciye basara bavuga ati uyu muntu tumukuye ku kazi ari muzima gute yoba yapfuye babwira ati twe nituvanga umuntu adakiza kuko twamukuye ku kazi ari muzima induru fise umukolege yitwa Yahaya Alexi uwo niwe yamfashije cyane hamwe na Claude baramfashije cyane nibo bateye induru bavuga ati tumukuye ku kazi ari muzima gute mutubwira ko yapfuye barasara uwo Yahaya wewe ngira ngo n'abaganga arabakubise induru kwa muganga hama acaza umudokiteri aranyumviriza kuzuru cyayumva afise ko ndahema gake avuga ati uyu muntu katubafashe cyabarazana bya bipasi bishutira umutima niyo ngo banshuturishije bijya ngo 6 fois niyo babigize gatandatu kose bamaze kurambirwa bavuga ati uyu muntu ngo yapfuye bavuga ati gatandatu niryo rya nyuma duhejeje uca mutwara muri morgue ndavyibutse birantera ubwoba polisi hana bro birantera agahinda amaze gushitura gatandatu byaciye bigenda gute maze gushitura gatandatu ngo niyo naciye nkanguka mera nk'uterera ukuboko bavuga ati yamaze gukanguka ngo ndakanura baca banshira amaserumu aho nyene bagushizemo serumu zingahe bashizemo serumu zine aho nyene ngo direct zine zisubiza amaraso izindi zisubiza amazi kubera ngo amazi mu mubiri yari yamaze kunkamana n'amaraso baca bashiramo ibyo bintu byose jewe naje gukanguka saa kumi n'imwe yo nakangutse ndababwira ati jewe ahandi ndihe baca barambwira ukuntu ibintu bimeze barantera inkuru kuna byagenze ama ndababwira ati nimu telefone muhira kuko mama
afise ingorane y'umutima Mm. nimwibeshe cambwira ati sawa nangora niho baciye bagira iki baciye nace ndabwira ati muntu ware muhira kugira ngo mama ntaze kuronka ingorane kuyo bari ku mutelefone urazi nawe we umwana wawe bakagutelefona ati ngo aragwaye urumva yuko byaca bizana ingorane yaca gwara umutima yuko afise ingorane hypertension niho abashefu baciye babyirukamwo baciye baranzanira umuduga w'akazi baciye baranjana bakangaha muhira baranshikana muhira. Waricara canke byemeze go? Sinicara sinavuga ntaco nakorana na kimwe. Kwari dufise umuduga meze neza wewe baciye hama babwiye gute ati ntibabwire mama wawe kandi umbo utavuga? Bo kuvuga naravuga ariko sinabuja. Ko nababwiye ati muntahane ko je sinoguma nga. Baciye banzana mpaka muhira. Bacambye babwira ati nimwumva byanse muce mumujana kwa muganga cyo basigira bode commande kugira ngo nivyanka baze kunjana. Uwo musi ari kwa kabiri kwa gatatu mu gatondo niho byamfashe numva umutima uranse urimutse uragiye ahandi. Abwira ati je kugira ngo niyumve neza muza n'umugozi mumfunge kuri poitrine kugira ngo numve numva umengo kuri poitrine nta nguvu nimwe mfise nagiye jewe wese umutima umengo bawimwe cyabaranzanira ujya mugozi babohera ko impene baramfunga biranka baraza nundi mugozi biranka ndababwira ati mufunge cyane ubwo twafunze ngaha twaje barazana amayisumi baramfunga biranka. Niho mama aciye azavuga ati umwana wanje agomba apfa. Abo ku kazi cyo baratelefona babwira ati uwo muntu mumujane kwa muganga. Niho baciye banjana kuri polyclinique centrale. Niho naciye ngenda aho ibyo byose nabyo nabona nta na kimwe namenya no kuri sinobeshe shitseyo. Abaganga bababwira ati hari habuze gato kugira ngo acikane ko guhera ngaha paka musi y'amaguru nari namaze kuba paralize namaze gukanya ko bavuga ati yo yari kuduga ko yagenda iduga ngo kujya gukanya byagenda biduga ngo iyo byari gushika ku mutima nari kucancikana. Mane rakinga bacha banshikiriza muri reanimation. Reanimation nahantu uhinjiye ni bibiri. Ni gupfa canke gukira. Ariko kenshi benshi barapfa ko bambwiye abo twinjiranye bose ko twagwarire turi abantu bane abo twinjiranye bose bane barapfuye baragenda bose bane wowe wagira gatanu ni jeje nyene narokotse muri yo sale abasigaye abo nasanzeho abo twinjiranye bose ngo barapfuye. Ariko warashobora kubona? No uko ninjiye ngo kwa gatatu naciye ninjira muri koma 3 jours. Koma y'imisi 3 uko no kuri simbeshe nimwibaza ati ngo ni showbiz canke byibiki uko imisi 3 umunsi wa mbere uri muri koma umunsi wa kabiri uri muri koma umunsi wa gatatu uri muri koma. Yes. Nanje gukanguka ku munsi ugira kane mwijoro natangiye kubona abantu ariko n'abantu sinabamenya nubwo wari kuza ngo ati ngo uri radio sinakumenya ngo urinde. Niho abantu dukorana baje byati baratubona neza byati ndababona ariko baraza bakambwira amazina yabo ambwira ati wapi chef wanje yo kukazaraza arambwira ngo ndi uyu none singo sinamumenye mabuja ara telefona nawe ngo sinamenye wariwe. Ndibuka namaze kubona neza nakangutse niyo mukuru wa mabuja yaje yitwa Rose. Niho yaciye aza kwa muganga cambwira ati twari dufitiye ubwoba twese twari dufise impungenge yawe kuko amakuru twumvise byo batubwiye byo twiboneye twari twibaza ko wagiye wapfuye.
ariko reka ndaguhe Natacha muganire. Mabuja ntiyari ngaha, yari mu Butaliyani. No telefone yava mu Butaliyani irantelefona, irampumuriza, irambwira ati mwananje humura, uzotindukire kuby'Imana urakira. Ijambo yambwiye sinzopfa ndagibagiwe. Ngo Imana nsenga jewe Natacha, Imana jewe nsenga jewe Natacha izogukiza. Imana je nizera uzova ngaho mu bitaro. Mama reka ndagushimire. Abantu tukiri ngaho nyene brother, bega uwo mwanya wose wari kuravuzwa nani? Wari kuravuzwa na mama wawe, wari kuravuzwa na Clebedira? Uwo mwanya wose wamaze mu bitaro wari kuravuzwa nani? Sivyo kuvuga. Bwanwa bwapfutse umunwa ko ni ibintu bitangaje. Nta muntu ku isi, nta muntu ngaha kuri ino si nzokubaha nka Natacha. Bamvuje kuri 2,420,000. Niri yatanze amafaranga 2,400,000. Yatari kuba Natacha ibyo byose je sinari kubaho. Yatari kuba Natacha. Pole sana brother. Pole sana Frank. Ubu sinambuka. Usingenda man. Maze ikintu c'amezi 2 yose ndi muhira. Udashobora guhaguruka. Ashobora guhaguruka. Frank, wavyakiriye gute kuba Natacha yakuvuje ku miliyoni 2,400? Bakuzi ba TV urumva neza ko ni ikintu kidapfa gukora wari we wese, kuvuza umwana utavyaye ku miliyoni 2 zirenga no hejuru. Frank, wavyakiriye gute kuba Natacha yatanze amafaranga nkayo kugira uvuga? Je ni mari umuntu nzopfira kuri ino si ni Natacha. Umaze kumva ko ari Natacha yakuvuje ku miliyoni 2,400? Narabuze ukuntu ndavyifatamwo, narabuze ukuntu ndabigenza. Natacha arakabaho kandi arakabaho. Imana izomufashe, izomushikane kubyo ashaka gushika. Aho ashaka gushika azuhashike. Je Natacha ndababwigije ukuri. Natacha je ndamufata nk'Imana yanje. Ko umuntu agutangira amera nkayo umuntu sumuntu asanzwe kuri ino si. Cyituma namambwira abarundi kira misi yose, Natacha n'umuntu Imana yatuzaniye ngaha kugira ngo afashe abagwaye n'abarushe n'abaremerewe. Nyamara gusa abantu atavyo baramenye, Natacha kuvyukuri ni umuvyeyi w'abavyeyi. Na undi muzopfa muronse ngaha muri kuri ino si atari Natacha. Mama ndagushimiye Natacha. Warakoze kuri kwimana, warakoze mama. Pole sana bro. Pole sana brother. Umutima wari wamaze kwanka. Umutima wanje wari wacikanye, nari napfuye. Imagine kuri ayo mahera twari kugurisha agapande ka parcelle yacu kugira ngo bamvuze. Ariko mama Natacha ari kurayo avuga ati ntiyagire n'ikintu na kimwe mugurisha ku muryango wanyu. Uwo mwana jewe ndamuvuza ku gatwe kiwanje. Reka witwe la boss, reka witwe Natacha, reka witwe la norma, reka witwe umuvyeyi w'abavyeyi kuko uri umuvyeyi. Pole sana bro. Uzokwamura umuvyeyi Natacha, uzokwamura umuvyeyi w'abavyeyi. Ngendera ku mabekile, sinyikora kandi ndicaye muhira, ariko nimwumvira ati kazi karaheze no. Ninakira nzosubira ku kazi. Kanshimira abantu bose bamfashije. Mama wanje yaranyitayeho, shangazi wanje yaranyitaho, chef wanje ndamushimiye, waranyitayeho uramfasha byinshi. Kanshimire abantu bose. Kanshimire na Kiss Swift n'umugenzi wanje yanyitayeho. Yaranyitayeho kabisa, nzomushimira, arakoze.
abantu bose mwatumye jewe mbaho murakoze ariko uwo ntazopfa nibagiwe mu buzima bwanje Natacha Burundi Natacha Lano n'indirimbo ugiye gusohora sintambuka ntacyo nkora ariko umenye yuko iyo ndirimbo nzotuma ndayitamba ndyamye indirimbo agomba sore na calligraph nzotuma ndayitamba ndyamye kubyiza yankore murakoze cyane Imana baheza agiye kanshimira abakunzi ba Roy TV murakoze cyane shimire CEO wa Roy TV waramfashije nawewe merci kanshimire na radio merci sana nshuti yanjye si beaucoup bro fashe ushaka kumfasha azomfashe muhira ni mukinama uzoshaka wese kumfasha niyisanzure karibu kinama nta mandi ya Sembazira uvuze gusa kwa ba Franke kucyaye kwa ba Fieta bazokuzana direct kuri kw'Imana ndabashimiye kandi murakoze cyane. Merci beaucoup brother. Yes bakuzi ba Roy TV urabona neza yuko byabaye ngombwa dukora ikiganiro twicaye kubera yuko ntashobora guhaguruka ntashobora no kwicara ku ntebe bisabara yicare ahantu arambije amaguru niyo mpamvu twashimye ko ikiganiro twicaye ariko reka tumwifurize kuzogwarakira tunashimira cyane cyane Natacha Lanoma yemeye gutanga imiliyoni 2.4 n'ayandi hejuru kugira ngo ubuzima bwa Frank abakiriho abagihema urumva neza yuko bitari bihe byoroshe kumara iminsi 3 muri koma utavuga utabona abantu bazi ko wapfuye kugushituza ikintu cy'umutima sifwa urumva neza yuko n'abaganga bari batanguye kwihebura bavuga ati tugire ijyanyuma byanse cyo mutwara muri morgue reka tuvuga ati Imana yarakoze kuba yararokoye ubuzima bwa Frank kwinjira muri sale ugasohoka urumwe abandi bose bapfuye urumva neza yuko ari bitangaza by'Imana aje wari kurumva kuri micro my name is radio this is Roy TV kuri kamera kumena Elfage Carf niyo yatumye image ushikira imeze fresh sana niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao Natacha Lanoma wagwan uzohora uko we love you so much wagwan.